Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabaye kaze aho mwoba muherereye hose ntumwanya wandi makuru agezweho murango kuri uyu wa gatandatu w'itariki ya 19 Nyandagaro 2023 turaza kwibanda ku bigezweho tuza kugaruka kuri Reveriyano Ndikuriyo n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD arivyo yakoze muri iki gitondo w'isaha 11:30 z'ubuca ariko biteye ikibazo gikomeye tukaza kubigarukako. Ndagusabira kugira ngo aho uri hose wimvemwo kaze waba dukurikiye uri mu Burundi waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndazi ko mudukurikira imisi yose kandi mugakurikira ivyo tuba twabatoreje kwa bivugwa cyane misata bitandukanye mu politike agateka kazi na muntu ubutungane n'ahandi henshi nkuko tubibagezako. Sinkuru rero y'ivyakozwe na Reveriyano Ndikuriyo gusa tuza kubashikiriza ahubwo turaza kubagezaho ni nomero za telefone z'abashikiranganji n'abanyamabanga ntayeganyezwa ababo. Ni nkuru rero nayo muza gukurikira kugira ngo ababikeneye nabo babikoreshe. Jerome niyo nkuru rero arakwijwe indwi zibiri mu munyororo w'akarenkanyo ni wa mupolisi yoba yaravuze akoresheje ijambo ry'Imana akiyamiriza biturire biribwa mu gipolisi c'Uburundi ndetse no kuri meri ya Bujumbura. Vyose rero akaba yarabikoze mu ntumbero yo kurwanya abasuma ashigikiye n'icubahiro Varisito Ndayishimiye ariko mu nyuma akaba yarafunzwe yagirizwa ko yoba yaratyoje inzego z'igihugu ndetse abantu benshi bakaba baravuze ko bamushigikiye naho batarabwe neza naho uwo mupolisi atarabwe neza anabamukurira. Byinshi rero bigiye bitandukanye turaza kubinyuramwo si ivyo gusa twabateguriye ahubwo hari n'izindi nkuru tuza kugaruka ko buryo bw'idonido mu kanya gatoye. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone ni utari wafyonda ko buke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Musi umwe Ndayishimiye azikongura bamupapuye igihugu. Reveriyano Ndikuriyo hari inkuru itangaje y'ingene ejo haheze Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD mugambwe uri ku butegetsi yakoranije abanyagihugu ba zone Ruhororo muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi isaha 11:30 z'ubuca nakataraboneka. Hari nk'abanyagihugu usanga bava kure y'ahabera ikoraniro gihe bavyukiye kikaba cibazwa ko n'abantu benshi gihe rero baviriye umuhira umwanya bamaze bamurindiriye imbere yuko ashika. Abarundi rero bari ku mitumba basanzwe bazinduka cane baja kurima ariko wecigwa hano ni ikindi bisigura ko Ndikuriyo ari bukivi kandi ko ashoboye gukoresha abanyagihugu ivyo ari byo byose yishakiye niwe kandi ariko hariyegereza abanyagihugu mu ngendo ariko arakora mu mazone yose y'igihugu hakiyongerekana kandi nivyo kubaka ivyo kumufasha nkuko abarongozi baba barongoye uduce tumwe Reveriyano Ndikuriyo aba yasuye gira abenegihugu ko baterera kugira baze kwakira uyu Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo niwe bavyina nk'umurongozi mwiza afise amahera atanga yubaka ibibuga vyitirirwa nkuru nziza nkuri mwiragi ryiwe yerekana ko ataca atinya mu gukoresha imvugo ikarishe hamagarira gukuramwo abakeba afata iya mbere mu nyigisho zibutsa indyari z'amoko hakaboneka nk'uwagwaniye ubwoko bwiwe agabisha umwanya wose ko babandi ataho baruye aboneka kari we agavye kurwanya abanzi kandi ko atagira ikinya co kwica. Na Hussein Rajabu yarinda ntiyigeze aririmbwa nkuru nziza kiriho. Abantu benshi rero baciye ubwenge batwara Perezida Bagaza mu gihe ciwe ntibigeze bumva abarundi baririmba Emile Mworoha yatwara umugambwe Prona wari ku butegetsi ku ntwaro ya Perezida Buyoya abantu ntibigeze bumva abanyagihugu bavyina ribere bararunyeretse Nikora Mayugi canke Eric Rukingama bakuranywe kurongora Iprona ku ntwaro ya Perezida ntibantunganya abantu ntibigeze bumva abanyagihugu bavyina Yohani Minani yatwara Frodebu ku ntwaro ya Perezida Ndayizeye abantu bigeze bumva abanyagihugu bavyina Yohani Minani yatwara Frodebu ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza ntiyigeze humvikana umunyagihugu n'umwe havyina Hussein Rajabu Jeremy Ngendakumana canke Pascal Nyabenda batwara CNDD FDD waririmbwe mu mwaka wa nyuma Nkurunziza yabaye Varisito Ndayishimiye kuko yaramaze kuba
uzosubirira Nkurunziza. Vyose rero bikaza biherekeza n'ibindi bitandukanye bigenda birakorwa. Reveriyano Ndikuriyo twagiye turabashikiriza inkuru ziwe zuko yoba yarazengurutse amakomine menshi ndetse akaba yarashitse no mu yayo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atari yashikayo. Urumviriza rero ku ivyo yakoze ku munsi w'ejo ko ari agahomerabunwa. Vyabaye itegeko ko isaha 11:30 z'ubuca abenegihugu bari bamutegereye aho bari kumwakirira. Muravye no ku masanamu atandukanye nk'iyo mwabonye iranga iyi nkuru, urabona ko ari mwijoro, ari mu gatondo ka kare. Byose rero n'ubundi abanyagihugu bamwe barakavyidogera bavuga ko imirimo yabo yicwa nuko Reveriyano Ndikuriyo aba yasuye uduce batuyemwo. Inkuru rero yamuvugaga ko. Reka rero tugaruke ku bindi bitandukanye biriko biravugwa. Jerome Niyonkuru ni wa mupolisi yoba yariyamirije biture biribwa n'inzego z'igipolisi hamwe n'inzego z'intwaro mu gisagara ca Bujumbura, mucane muri meri ya Bujumbura. Abo yarafunzwe rero n'ubu ngubu akaba akwije indwi zibiri mu munyororo w'akarenganyo. Benshi rero bakaba bavuga ko twomwibagira kuko yanavuze ivyo abenegihugu bamwe batinya kuvuga canke bavugira mu ntamatama. Ivyo kandi bikanashimangirwa n'umukuru w'igihugu avuga ko ari inzego mu gihugu c'u Burundi ziganziwe n'igiturire, ndetse abantu bakaba babandanya gusaba ko arekurwa kuko ataco yagirizwa, nubwo yagirijwe icaha c'uko yoba yaratyoje inzego z'igihugu. Naho rero ndiyindi inkuru twagira tubibutse kuri izo ndwi zibiri umupolisi yaba amaze afunzwe. Makuru gutunganya hidandazwa ry'isukari biriko biragorana. Sukari rero kiracari kidandazwa kitaboneka ku isoko igihushane. Ingorososomo rivuga ko ibitigiri vy'isukari ritanga bitigeze bigabanuka. Imiryango hamwe n'uburiro birakorwaho cane gusumba. Kabasaba leta guheraheza inyegezwa ry'ico kidandazwa. Imwe mu miryango rero yashoboye kugira ico ivuga yavuze ko ingorane igira mu gihe hageze kugaburira abana imfungurwa zisaba isukari mu kuziteka, tidukoresha ubuki mu gihe ari icayi, ariko ntivyoroshe kuko irazimvye cane. Ubwa mbere twagura litiro n'igice ku 15,000 y'amarundi, ariko igiciro ubu cashitse ku 20,000. Niko bishingwamwo intahe n'umwe mu banyagihugu bo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ashavuye. Ubundi nawe akavuga ko nubwo biruko bana badakunda ubuki kandi ko bategerezwa kugura ikiro c'isukari kimwe ku mafaranga 8,000 mu gihe igiciro ca leta ari 3,300. Nta kundi turi bugire no kuri ico giciro kinini ntiboneka vyoroshe. Gurishwa mu kinyegero mu mabotike niko garagaza umubabaro. Abo bantu rero bagize ico bashikiriza bakavuga ko rimwe na rimwe bidakunda gusubiriza isukari n'ikindi kidandazwa. Ndazwe rero kigurishwa mu kinyegero mu bibanza bigurishirizwamwo ubu isukari yerekanwa ku bibanza. Amabutike ntibavuga ko bayirangura kugira guza ko bagurisha ku giciro kinini kubera ibiciro vyo kurangura ko biri hejuru atayindi nsiguro. Makarizo yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hibonekeza cane cane abajejwe intwaro, hakibonekeza mu gikorwa co gutanga isukari no kubahiriza igiciro. Imiryango ikaba itegezwa no kwerekana amakaye y'imiryango mu ntumbero yo kwemeza ko ari bo muri ako karere, ariko batari bake baribaza impamvu abantu banyegeza bakanazimba isukari barangura ku biciro vyashinzwe na Sosumo. Kwa 27 mu kakaro guheze iryo hinguro ryaradugije igiciro kilo c'isukari cavuye ku 2,500 gishirwa ku 3,300 y'amarundi. Umuyobozi mukuru w'iryo shiramwe rero yijeje abanyagihugu ko isukari igiye kuzokwama iboneka ku isoko, cane cane ko leta yasavye abadandaza kurangura isukari hanze y'igihugu, ariko ikiboneka nuko urudandazwa rw'isukari kikiri ikibazo gisiga abajejwe intwaro aho baba bahiririye hose. Mu Rumonge naho harabujijwe kugira depo n'ubunywero bw'ibinyobwa vy'ihinguriro Burarudi. Abajejwe intwaro ku rwego rw'intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi barakoresheje inama abadandaza. Muri iyo nama hafashwe n'ingingo ko abafise amamega batarekuriwe kugira ubunywero bwaba ubusanzwe canke ubuto. Abikorera bategetswe guhitamo kimwe ku bw'isoko mu ntwaro. Kubw'abo bajejwe intwaro
intumbero ni ukugwanya kunyegeza ivyo binyobwa. Intwaro mu ntara yahamagariye kandi abafise ubunywero kwitwararika ingingo zijanye n'isuku n'isukura. Nta bunywero na bumwe buri kwibarabara butagira amazi meza n'ubuzu bwa surwumwe bubikwiye buzosubira kwemererwa. Abafise ubunywero bakaba bifuza kugurisha ibinyobwa vya Bralirwa ku giciro kirenze ica leta, tegerezwa kubanza kuriha amafaranga muri obere kugira ngo baronke urwo ruhusha. Ni kumwe mu bategetsi nawe atomora. Abategetsi bajejwe intwaro basabwe gukurikirana ku mwanya ko izo ngingo ziriko zirashirwa mu ngiro. Bamwe mu banyagihugu twavuganye bakavuga ko iyo ngingo bateye umutima uhagaze, babona ko iyo ngingo izotuma bamwe badandaza bugara kandi ko abakozi benshi bazokwisanga mu gashomeri. Gutomora ko izo ngingo zitavuye mu Rumonge ariko ko hari izavuye muri leta zafashwe, hakaba haheze n'amayinga abiri bashikiranganje babiri, ujejwe intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'ujejwe ubudandaji. Hari mu manama y'abarongoye intara zitandukanye Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji, abashikiranganje basigaye ko hari muri ubwo buryo hazoranduranwa n'imizi ukunyegeza ibinyobwa vya Bralirwa. Niyo yindi nkuru nayo yari igezweho. Reka aya makuru yacu tuyasoze tubabwira kandi ko iyindi nkuru igezwe ari uko ngo bura ry'amafaranga banki rihungabanya ibikorwa by'ubutunzi. Ishamwe Olcome ryishinze kurwanya abarya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta ribona ko kutemererwa kubikura amafaranga mu mabanki bihungabanya ibikorwa bijanye n'ubutunzi. Gabriel Rufyiri arongoye Olcome abona kandi ko bizotuma abanyagihugu batakariza icizere amabanki, saba leta gutorera inyishu ico kibazo vuba. Warongoye Olcome rero akanegura ko itegeko rihari rishinga amafaranga ntarengwa yo kubikora. Bivuze mu gihe mu banki ya mwamwe n'amacrofinance batemerera abanywanyi babo kubikura amafaranga yose bifuza. Mw'ijambo ry'abadandaza bo mu Burundi Akobu bo bahamagarira abarwizatunga kwijukira uburyo bwo guhanahana amafaranga bicishije mu banki. Antoine Muzaneza arongoye iryo shiramwe akabona ko mu Burundi honyene ariho hantu bagifise umwidegemvyo kubikura amafaranga menshi ugereranije n'ibindi bihugu. Kubwiwe leta ngo yarikuye no gufata ingingo yo gushira igitigiri ntarengwa c'amafaranga umuntu atarenza kubikura mu banki no mu mashiramwe kuzigana no kuguranana. Ivyo rero ngo bikazofasha gukingira umwimbu n'abarwizatunga. Mwanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye aya makuru, ntimuze gucikwa nandi yose tuza gushikiriza kuri imbonesha kure. Nagusabye kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone utari wafyonda ko Imana guhezagire.